kino gihe ntawovuga yuko urukundo rwatimvye rutakiriho, ariko urwo rukundo rurafise intambamyi zitari nke. Uri intambamyi zibijanye n'amoko atariho, imiryango ikavyinjiramwo igashiramwo ivyo vy'amoko. Bamwe bakavuga bati wowe ntugenda muri uriya muryango kubera bariya naba, twebwe turaba, ntivyoshoboka ko duhana abageni. Ivy'intara navyo nyene birashobora kuba intambamyi. Umusore n'inkumi bagakundana batava mu ntara zimwe, babishira mu miryango bati kizire ko dushingirana na bariya bantu, kizire ko dushingirana n'abantu bava hariya. Voilà, ivyo bikaba bibaye intambamyi y'urukundo. Umuryango uraryoha ukaryana, umuryango ukabura baye intambamyi y'urukundo. Hariho n'ikindi rero gishobora kubera intambamyi y'urukundo. Idini rirashobora kuba intambamyi y'urukundo. Ati kizire nimba urehejwe n'umuhungu ava muri ririya dini, ntashobora kugutwara, ntashobora kugira mariage n'umukobwa wo mu idini ry'iwacu, kiretse ahindutse akaza mw'iri dini tukamwigisha tukamubatiza, aho niho vyokunda. Voilà, ivyo rero murumva yuko bishobora kuba intambamyi ikomeye ku rukundo. Mu ntunge mu mburane simvuze ngo biri mu mashengero yose, ariko hariho amashengero abikoresha cane, ugasanga birasinzikaje imitima y'abari bikundaniye, bigasinzikaza n'imiryango, imiryango isesagurira ubusa, hanyuma hakaba amarira akomeye, umubabaro, agahinda, intuntu, kubera ivyo bintu bigizwe na mwene ayo mashengero. Ishengero akenshi ibi bintu bikunda gushikamwo ni ishengero rya Pantekoti. Mumbabarire ndabivuge nk'uko jewe ubwanje maze kuvyumva henshi kandi maze no kubibona henshi. Uno musi kugira ngo mushobore gutahura uburemere ivyo bintu biba bifise ku musore n'inkumi, bikagira no ku miryango y'abo bantu baba bagomba kubaka uwabo, canke ku nshuti n'abagenzi, mu nkundire ndabashikirize iyi nkuru iheruka kuba ku munsi wa gatandatu itariki 14 z'ukwezi kw'icenda muri umwaka w'2024. Iyo nkuru ni inkuru ibabaje cane, ni inkuru yabereye mw'ishengero rya Pantekoti ry'i Bujumbura mu bubwiriza bwa Cibitoke. Iri shengero ndiko ndavuga rirangwa muri komine Ntahangwa, rirangwa neza mu Cibitoke kw'ibarabara rya 13. Muti none vyagenze gutega bamaye inka? Umusore n'inkumi barashimanye, barakundana, ariko rero bakundana badasangiye amadini. Inkumi yari muri Fekabu, umusore yari mw'ishengero rya Pantekoti. Nuko urukundo rwahiye, wambaye inka barabona yuko ataco babuza kubakana. Bari basigaye bavugana ya majambo bati urukundo gukunda rusumvye inkomezi urupfu. Umusore n'inkumi bamaze gushika kuri urwo rwego baba bahiye, baravuga bati natwe tugomba kwihereramwo, tugomba gushinga umuryango. Aha rero vy'ukuri urukundo ruba rufise inkomezi muri bo, baba bakawamaye inka n'uwo bacisha kwa kampibo rurumba. Umwasi rero abagirira nabi nubahagarika, ivyo bibasigamwo imvune nini. Murambabarira karako nshishijemwo, eka tubandanye n'iyi nkuru y'umuzagazaga. Nuko rero wambaye inka baba Pantekoti utanka barabwira wa muhungu bati rero sha, twarumvise ko ureheje umukobwa atari umupantekoti, bati rero ivyo wihenda
kugira ngo tuguhezagire ategerezwa kubanza kuza ngaha muri Pantekoti yiga igice tumubatize mu mazi menshi, hanyuma rero tubone kubahezagira mugire ubukwe bwanyu. Umuhungu ati ivyo bito niko guca gitera wa mukobwa ati ku rukundo ngukunda gasheri jewe ntacotuma ntabikora. Wa mukobwa yitwa gute mwibaza? Yitwa Bukeye neza Vanessa. Nguwo araje yize igice aragihejeje baramubatije mu mazi menshi ngo twi bati n'agashatsi mukadiriki tubatize mu mazi menshi. Uyo baramubatije kabisa hindutse umukizwa born again Christian. Bo mu gafaransa sindavyibuka neza ingene bamwita, ariko mu Kirundi ni umukizwa. Abandi bavuga ngo umurokore. Umusore nini nahazwe Renovato apompera mu nzara ati urubanza rurabaye. Ati mpeze ndabe rero umuntu azotweruka kwitambika imbere y'urukundo rwacu. Ati jewe ku rukundo mukunda sheri namutahana sha. Nuko rero wampaye inka mu rusengero ngabo baraberekanye bati aba bantu bagomba kurushinga. Umuntu afitaniye ikibazo nabo, umuntu afise ico abagiriza aseruke ngaha. Baraberekanye rimwe, baraberekanye irya kabiri. Murazi yuko batabigira rimwe gusa. Ku munsi wa nyuma wo kwerekanwa bashirako confirmation, bashirako igikumu bati urubanza ruzoba itariki 14 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Bati rero shengero musengere aba bantu bagiye kuba kugwabo. Murazi yuko bitoroshe, voilà, mubasengere baronka uburyo bwo gushobora gukora urubanza kandi muzobe muhari kubashigikira. Nuko ikaba ingingo iyo jambo ribu munoni. Ngabo rero ku munsi wa gatandatu y'indwi yahera arashaza bagenda muri etat civile. Murazi yuko leta iba yaravye ivyangombwa byose kugira ngo abantu bashobore kubakana. Mbega barakwije ivyangombwa? Ego barabikwije. Nuko rero baba barasezeraniye imbere y'igihugu ko babaye umugore n'umugabo. Hari akantu rero abantu batazi. Iyo inkumi n'umusore baraganiye imbere y'igihugu muri etat civile, voilà, baba bahindutse umugore n'umugabo. Le mariage est consommé. Guhera iyo saha bavuga monsieur madame, muba mwambikanye impeta. Voilà, aho muri etat civile rero ngabo barazambikanye bahindutse monsieur madame, inshuti, abagenzi, imiryango barakomya amashi bati mana yanje turabakeje. Aho shetani nawe yarabunze ahantu wampaye. Shetani n'umubisha gabasha yarabunze ahantu ati jewe umunezero aba bantu bafise ntegerezwa kunyaga wose. Ati ntibikunda. Shetani agwanya ibintu by'umunezero, ntakunda yuko abantu banezerwa, ntibishoboka. Ariko rero ngo wampaye inka, inkuru y'umwana isubira inyuma. Ana yanje uwo mukobwa yahorana n'umugabo no kuvyarana, baravyarana, ariko rero ngo barahukana. Yego urazi ko bishika. Mbere uwo mugabo ngo nukurongora yaze yarasubiye kurongora. Iyo rero uvanye n'umuntu, iyo muhebanye n'umuntu biciye mu mategeko, kuvuga ngo ubufise ugwete cyanye certificat de divorce. Ugo gwete rero bari barumusavye no ku rusengero. Barabona yuko atantambamye nimwe yo mubuza yuko yuba kugwiwe.
no muri eta civile murazi yuko badashobora kubasezeranya batabona yuko kwija amategeko. Uko rwete bari barubonye atangorane, nico gituma bemeye kubasezeranya. Uwo musore ku rukundo yari afise ngo yari yaraduze no kuraba aba bana, ati jewe ntangorane sheri, ku rukundo nkufitiye aba bana tuzobarera ntangorane. Ati sheri tekana uruwanje, ati sheri jewe ndiko ndabiraba tuzotandukanywa n'urupfu. Imiryango irasabana atangorane, karako narinjishijemwo kuko nibi murakeneye kubimenya. Nuko rero urubanza niruzoba ku gatandatu itariki 14 batangura kwitegura. Murazi yuko sare uba wayirondeye kera, batangura kugira amakomanda y'ibinyobwa, batangura gukota amakanju. None ibi byose murabizi wampaye inkazi ndabibarusha. Abatamakazi ba ruguru barategura amatisi, ibinyerere, mbere abandi ngira ngo bazita za giti, voilà. Kare bazita saturisi. Abantu bapfuba ivyo ntavyo bazi. Abakurambere mvuze saturisi barazumva. Abandi amakaruvati hariya abaragorora, abatama za nkofera zabo bazishira ku mwanya. Bati rero ku munsi wa gatandatu n'urubanza rwo mutsagazaga turarutaha ubukwe. Nuko baratigita, mana yanje wari kubabona. Nuko ku munsi wa kabiri urubanza ruba kwa gatandatu, umusore nguyo yaba yari kuri ka WhatsApp, sinzi ko yari kuri Facebook, naho yari ntavyozi, sinzi ko yari kuri YouTube. Haza yumva ka message ngo tru, umusore asimbira bwarumye kuri telefone, tuyunisheri nta wundi. Ati tu message twiwe nitwo dusonda nkuku. Azasanga na ka audio kavuye kwa pasiteri. Ati pasiteri agomba mbwire yuko ishengero rintere ifanta 10 gabasha. Murazi yuko nakayentere nete kabaza kuzunguruka, karazunguruka kazunguruka wamayinka. Ati ko katuguruka neza gabasha. Azabona ngo tipu karugurutse, akawodiyo gahejeje kuguruka. Murabibona ingene bice bigenda. Ubutumwa ntibwari burebure, atuzi n'amakuru rero gamuta. Bya bintu twabivuyemwo, twebwe ntituzobahezagira. Umusore atangura kubira icuya, ati mbega mana yanje ibi bintu ndabigira gute. Umusore aratelefona abana bariya, ati muzi n'amakuru, erega bya bintu birahagaze, ngiye audio bandungikiye. Ati ku rusengero barampebuje ko batazobijamwo. Bati yamburi kurabesha da, ibi bintu nibiki. Twariteguye, abantu baza batanguye gushika, baza baragoroye amakotisibe, bamba amakositime, ibinyerere, ibinyobwa, sare zarakoswe. None bo batugiriye ibiki? Umusore ati eka tubandanye dusenga, tubandanye n'integuro, kumbure bariko baragerageza ukwizera kwanje. Ati bariko bapima ko mvise ukwizera gukwiye. Kumbe bafashe ingingo ntabanduka. Bapanekoti wewe urabafyinira. Mugabo abo yabibwiye bati twitegekanye, ivyo vyanse tuzorondera abandi bapasiteri babahezagire. Umuhezagiro n'umwe, sinzi rero umupasiteri babibwiye. Ati ico ogusa murabazana ngahi wacu tubahezagire. Iyo ntiyoba inyenda muvano yuko abana batubaka. Suko murumva iyo bariko barapanga, aho jetani irumva. Aho ni kuwa kabiri irahari ku mugoroba. Bati rero ibisigaye tuzobipanga ejo. Niko guca rero bazinduka ku gatatu, bati bagiye kumuraba. Bashitse aho wa musore yaba, aho yogiriye mariage, abaye inkuru bati yo umusore yaraye anyurujwe.
bati none gamana yanje ibi bintu nibiki? Satani atunyaga umunezero, ibintu vyose avyonone. Bati vyatanguye twari tuzi yuko ari bisanzwe. Bati none haje ko nibi vya kabiri, ubu naho anyurutswe. Niho gukwira hose, bararondeza barabura. Ati ibintu rero ntitwovyigumizako, reka twiture Prokireri. Prokireri bamaze kumwitura, bamwiganira ingene vyagenze, bamusaba kubarondeza. Prokireri agomora abaopeji, aja kugira amatohoza barondeza iyo uwo musore yoba yajanywe. Bararondeje mu burere bwose, barasubiye bararondeza. Ku munsi wa kane ntibaramutora, ku wa gatanu harashitse, bararuha bagwa kuwari kuba umupare wiwe. Baramubaza bati none gasha wewe uyu muntu ntuzi yari tumuherutse? Ariko rero bari bafise amakuru ko ari ngaho. Uwo mutimba ararahira ararengwa ati jewe sinzi kabisi iyo yagiye. Bati rero nta kundi ngo tuce gupfunga amatohoza tuyabandanye. Asha apfira ibanga, uyo baramutwaye. Umugore wiwe rero abibonye, akorokera kuri telefone, ahamagara ku rushengero, atereka mwebwe nta makuru mufise, wa mugabo wanje baramutwaye bagiye kumupfunga. Aho nguzo zari 2 z'ijoro. Urabandi nabo ngo basidukana niyonka, bati ibintu vyakomeye. Baje babaza babaopeji bati bagabo, ni kuki mutwara umuntu isankizi? Bati tumutwaye kumvo z'umutekano. Bati mutavuze uyu muntu yagiye, uyu turamutwaye. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Kuva ku munsi wa gatatu bari bazidiri. Bati nimumureke nimuje kumupfunga, uwo muntu turemeye yuko ejo azoboneka. Bati ejo 2 azoba yabonetse. 2 za ryari mwebwe nuko mutabikurikira neza. 2 za samedi, ubukwe buba iyo samedi nyene. Nuko rero batangura gusubira kugira ivyizigiro ku rubanza, naho vyagenze uko kose ruzoba. Baba Pandekoti bari muri yadiri bati ya tumuzanye ejo 2 tukamubashikiriza, bazodufata baje kudufunga. Ngo niko guca bamuzana ku gatanu bamushira hamwe yarapanze. Baca kumuraba, ngo bicara ahantu barasangira agafanta bavugana ivy'urubanza. Bati naho urubanza ruriko ruracegwa rubwirizwa kuba. Basha baravyumvikana. Bukeye bazi yuko urubanza ruza kuba, niho kuza bumva ngo ari mu bitaro. Baca banyarukira kumuraba wa mugore wiwe, ati reka nje kwigwariza. Ariko w'inkuru y'umwana isubira inyuma. Wa mukobwa yaza yagiye gusasa, yatwaye n'agasakoshi. Murambabarira ivarisi nako yatwaye ibikoresho, amadisi, ibiyiko, birahuri, bikombe, amasafuriya, murabibona na mwebwe. Bagiye kumusuhuza rero ngo basanga baburizemwo serumu. Bati tansio yadutse. Bati tansio tugomba yuko isubira kuba normale. Bati kumbure ngira ngo yahahamutse. Wa mukobwa aramugwaje. Abantu babonye ivyo batebagabo, Satani yaduteye. Murumva yuko amasaha yo gukora urubanza yaza yagiye. Baca baratelefonana rero batebagabo, urubanza rwasivye. Mugani w'umuragana ati mwihangane nta kundi, bimwe vyo gutigita biba birahagaze. Nuko ku mugoroba basha barataha. Atahanye na wa mugore wiwe. Bagiye he? Bagiye hamwe bazoba. Nuko barashitse, umugore aricaye muri saro. Mwese murumva iyo vyari vyazungurutse bagabo. Imbere y'amategeko muri umugabo n'umugore, aho ni ku mugoroba. Ivy'umuhezagiro mutarose ntivyabavuyeko. Umukobwa rero yarazi yuko bibandaniriza ngaho,
adasubira muhira. Namwe muravyumva mutiriwe murangora ngo nirwe ndasarara. Murumva ivyari guca bikurikira. Mukobwa yicaye muri saro, muhungu yihinze mu cumba. Mukobwa ati kwatampamagara. Kumba umutipe wariko arazinga uduhuzu aterera mu isakoshi, nuko hari umutagisimeni yari yabazanye. Azabona wa muhungu asohokanye agasakoshi. Wa mugore ati ivyo ariyo byose isakoshi ashobora kuba yishiriye umutagisimeni yatuzanye. Aragarutse mwanya. Uwo mutagisimeni yitwa Shanere, ngo basengera hamwe. Wa mukobwa nyamba yagomba kubita isengesha ati basha ati ibintu sije mbona birabaye. Minota 5 iraheze, iminota 10 iraheze, ati ko atagaruka nibikiga basha. Kuja kuraba imodokari yagiye kera. Wa mutipe yicomokeye. Mukobwa ati mbega mana yanje ndagikwigwa he. Asigara muri yanzu wenyene. Guhera uwo musi mutipe ngo ntarasubira kuboneka. Murumva yuko yasubiye kunyuruzwa. Uwo mugore rero gushika n'ubu aracari muri iyo nzu wenyene. Akabiga twengwa nk'akeza muyo. Mama w'umukondo, hari mariage sinokubesha. Gushika n'ubu abaryango, inshuti n'abagenzi barumiwe. Ubwanwa bwarafutse umunwa ngo ntibaratahura ivyo ari vyo. Nuko rero nguku uko amadini abera intambamyi urukundo. Nguku uko ishengero rya Pantekoti rikunda kubera intambamyi urukundo. Naho nari bwumve ibintu bishika kuri uru rugero, ariko nari maze kumva n'ukubona ukuntu ishengero rya Pantekoti riba intambamyi ku rukundo no ku bantu basanzwe bari muri Pantekoti nyene bose. Barafise ibintu vy'amakode sinzi ukuntu nobivuga, sinzi ukuntu nobisigura. Aho mama bashizemo ivyo bintu vy'amakode yabo, ugiye ku rubanza rw'abo bantu bahejeje guhohotera nk'uko baca baguca mw'ishengero. Aha rero niyo namashika nkiyumvira, aya mashengero twazaniwe n'abazungu ntitwoba tumaze gushika ku rugero aduhindura abaja. Ntitwoba dushitse ku rugero aho aya mashengero canke aya madini nyene atubuza umwidegemvyo, aho aya madini atubuza amahoro, atubuza umunezero. Niyandi majambo abandi baravuze ngo la religion est l'opium du peuple. Umuntu idini ryashitsemwo neza, ryinjiyemwo neza, umengo yanyoye ibiyayura mutwe. Ntabakiciyumvira ngo akoreshe ubwenge bwiwe, ngo akoreshe common sense. Ishengero canke idini niryo rimwiyumvirira, niryo rimufatira ingingo. Mwebwe mwoba muriyumvira ukuntu amadini yoba yaraduhinduye ibijuju? Mwoba muriyumvira ukuntu amadini yoba yarahagaritse ubwenge bwacu ngo ntibusubire gukora? Imana irakwiye kutubohora kuri ibi bintu vy'amadini. Ni gute abantu bokundana bakiyumvikanira ukuntu bazobaho, mugabo idini rikaba intambamyi? Amadini murabona yuko avamwo n'intanduruko y'urwango, hakaba amacakubiri avuye ku madini. None ayo macakubiri tuzoyajana mw'ijuru. Igituma mvuga nti birahagarika n'ubwenge bwacu. Umuntu urashobora gusanga yarize amashuri akayaminuza, ugasanga ntariko arakoresha ubwenge bwiwe, ntariko arakoresha umutwe wiwe. No kuvuga ngo ishengero niryo rimufatira ingingo, idini niryo rimwiyumvirira. Donc ibi bintu rero ukavuga uti ibi bintu birarenze. Abantu rero babikomeza gose bikonona n'imigenderanire canke n'ubuzima, bikonona n'urukundo rw'abantu. Ni Pantekoti. Mutahura ikintu kimwe,
ibi sindiko ndabivuga nk'utabizi. Harageze aho turengera ubu buja bw'amadini. Harageze aho turengera amadini dukoresha ubwenge Imana yaduhaye. Harageze aho tureka kuba abaja b'amadini. Ndazi ko hari abantu idini ryagiye no mu maraso yabo batanguye kuvuga bati umuntu kumuraba neza. Ugasanga umutama hariya atize n'inyigisho za Bibiliya, atize na theology, afatiye uburenganzira umuntu yize akaminuza ati kizire, wewe uwo ntimubana. Umuntu mwiyumvikanira, umuntu mukundana, ibi bintu ni danje, ibi bintu ni hatari. Sinibaza yuko Imana ishigikiye ibi bintu. Ibi bintu babigira kubera inyungu, babigira bariko baharanira inyungu z'idini. Ntibabikora ku nyungu z'Imana. Kuko nta kuntu wobikora ku nyungu z'Imana ugasesaguza abantu hanyuma ukamenagura imitima y'abantu. Nukuvuga ngo amatansi akaduga, abantu bakagira umubabaro utagira ukungana. Kubwanje numva umusore n'inkumi bihurije imitima bakiyumvikanira ukuntu bazobaho, bose bakaba bemera Imana imwe rudende. Amadini barimwo ntabakwiye kubabera intambamyi, baba bahezagira ibintu bikagenda neza. Imana yonyene n'urukundo, kandi Imana irashigikira ingo. None ubaye intambamyi y'izo ngo ntiyumva yuko aba ari ikibazo? Kumbura uko je niko niyumvira. Mugabo abantu turakwiye kuguruka amaso, turakwiye guhumuka, ntitube abaja b'amadini yacu. Dukoresha ubwenge Imana yaduhaye, tureke kuba abanyedini. Tureke kuba intama ziri ngaho nyene meho ntizigira ubwenge, zidakoresha imitwe. Mumbabarire nacenja mu bindi. Reka tubandanye na ya nkuru yacu. Je iyi nkuru yarambabaje. Abaryango, inshuti n'abagenzi, urumva amahera basesaguye, imyiteguro vyose ikubitwa ubuhiri. Aba mama ngo bararitse, n'ubu baracababaye. Murumva yuko ivyononekaye ari vyinshi. Abaryango b'umukobwa rero barabaza bati, none abantu bihaye uburenganzira bwo kunyuruza umuntu, amategeko ya leta ivyo bintu ntabihana? Bagasubira bati, ni gute amategeko ya Pantekoti yorengera amategeko ya leta? Bati kubera iki ishengero rya Pantekoti ryofata ingingo zisambura imitima y'abanyagihugu, eka mbere zisesaguza abanyagihugu? Bati kubera iki idini ryotuntuza abantu leta ijejwe? Bati mbega idini ryo bari hejuru ya leta? Utwo n'utubazo rero bibaza. Aha barasaba yuko ivyononekaye vyose iryo shengero rya Pantekoti ryo vyishura, ahubwo rikabaha n'indishi y'akababaro. Gushika n'ubu baracagiriza iryo shengero ko uyu muhungu aribo basubiye kumunyuruza. Bati ivyabaye vyose vyateguwe n'iryo shengero rya Pantekoti ryo mu Cibitoke. Basaba yuko uwo muntu ari nawe mukwe wabo yoboneka, kuko uwo mugeni wiwe aracari mu nzu. Aha rero tuca twiyumvira duti, mbega aya madini tubona ataraza, abantu ntibabana kandi bakibanira neza kandi bakanarambana? Ibi bintu tuvyiyumvire ko bene data. Sinzi, ushobora kuba uri umupantekoti, ushobora kuba umukatolika, ushobora kuba uri umuyisilamu. Iyumvire nawe, kubera iki amadini yacu yotubera intambamyi mu rukundo? Banza wiyumvire nawe, abazungu bataraza ngo batuzanire aya madini turimo, vyari bimeze gute? Abarundi bari babayeho gute? Ntibubakana? Barubakana nyene, kandi ingo zararamba, zararama. Ndabiri none uwo mukobwa nivyo yari muri fekamu, mugabo yarize igice arabatizwa. Ubu uwo mukobwa yitwa umupantekoti.
baramwerekanye barasubira baramwerekana, harabaye ikintu bita publication débat muri etat civile, barabonye yuko bikwiye yuko bubakana. Voilà, ico gihe baranezewe. Mugabe idini rigarutse kubabuza amahoro, idini risubiye kubatunutsa, idini risubiye kubabuza umunezero. Nuko rero abajejwe intwaro baraba ukuntu botunganyiriza aba bantu. Ntivyumvikana ukuntu abantu botegura urubanza rukageraho rukogwa, hanyuma ibintu byose bigasha vyononekara bigakubitwa ubuhiri kubera inyungu z'idini. Bantu b'Imana, ibi ndiko ndavuga biri muri jewe. Ibintu vyose bizana amacakubiri, bizana gutandukanya abantu, dukoresha ubwenge Imana yaduhaye, tubusubize ku gihe. Ikibi sukugwa, ikibi nukugwa umuryami. Tureke kuba abanyedini gushika kuri uru rugero. Amadini nareke kudusuvya ubwenge, dukoresha ubwenge Imana yaduhaye. Ahubwo no mu madini ibi bintu nibaza yuko bakwiye kubisubiramwo kugira ngo ntibabe intambamyi z'urukundo rw'abantu. Cyane mu idini rya Pentecote ndagisubiyemwo, iki kintu bazorabe neza kizohava kibabuza gushika mu ijuru. Baze basubire biyumvire, basuzume neza, barabe yuko ibi bintu bagira bitagira amacakubiri mu bantu canke bidatuma abantu bamererwa nabi bagatuntura kubera doctrine ya Pentecote. Kandi doctrine yazanywe n'abazungu barayituzanira ngo ba. Voilà, hari mu 1930 na kangahe gatanu mengo. None abarundi bari ico gihe amadini ataraza, abazungu bataraza gaha mu Burundi, ntibubaka neza, ntibakundana, ntibabaho neza, basogokuru ntibarongora. Naho navuze uko abapantekoti si bose babaye abaja b'idini, si bose. Hari abantu bakoresha ubwenge bakavuga bati no, ibi turabigirako, mugabe ibi ntidushobora kubigirako. Ivyiza wobigirako, ariko ibindi ubona bishobora kukunyaga umunezero canke bishobora kukunyaga amahoro yawe, wokoresha ubwenge ukareka kubikorerako. Mu gusozera, twese niturimbure kwijambo kuba umuja w'idini. Iyumvira uti aha si ndi umuja w'idini, mbega hamwe ndi umuja w'idini noja mwijuru, mbega hamwe ndi umuja w'idini nticoba ari icaha. Nimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage. Iyi nkuru muyisangize abantu benshi. Ibisigaye navyo reka twibanarize urugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.